kuja ngaho muri Paris cyangwa umva isoko y'ikintu cyawe ushaka kuvuga ngo okay muri vision y'igihugu ya 2040 igihugu gifasha igihugu gitera imbere igihugu gifise imigambi yiye noshobora gukora ku migambi yiye kugira nanjye njyane na vision y'igihugu niyo vision y'igihugu ninzitizi ziye zirimo jewe no kwinjirira maze kubona aho kwinjirira akaba ari winjirira niyo mpamvu nka jewe igiye mu burimyi n'ubworozi wowe ndishanje marabiza ahantu tumaze guhurira abesha shimira namwe ashobora gushanga kuko nazi ko hatumiwe ariko muri abo ngo igiti kirabahari niyo mwashoboye gushanga namwe mukomera amashi nimba hari ikintu cya mbere kinezereye mu kuba shobora kubona abantu hamwe bitabira kino gikorwa kuko ndazi ko ngaha bya majority y'abantu bari ngaha kino gikorwa bashobora kuba baragipibiriye cyangwa baragitangaje ariko urugero witabiriwe mu kino gikorwa uri umuntu utabona neza ushobora kubona ko abantu batitabiriye ariko ku kintu kijyanye n'amafaranga ntakunda indoro akunda abantu benshi niyo mpamvu ubona mu mabarabara ari benshi bariko baribuka ariko abantu bashobora kuba muri 2% cyangwa 1% y'abantu kwisi ba miliyoneri abari bake cyane rero nawe kuba bashyize ngaha you are among of them kuvuga uruha agaciro kuko nawe wabihaye agaciro nawe wikomera amashikandi hama by'ukuri nubwo byangoye ariko ndazi ko muze byinshi na jewe nta Mr. Possible cyangwa gato karakura sinabwo cyo nshirako kwisi turimo mu buzima duhura nabwo cyangwa ibyo bicamo duhura na byinshi turi mwisi n'ibibazo byinshi kuruta inyishu duhura n'inzitizi nyinshi zitubuza gutera imbere kuruta inyishu tworonka kugira dutere imbere na cyane cyane twebwe abantu bavukiye muri Afurika mu majambo make numvise ngeze ngaha abantu bose bagiye basaba imbabazi ngo mumbabarire sindandira nibaza ko nagiye kurandira guys turangira tuvuga amafaranga kuko hari n'abarangira atacyo bariko baravuga bariko bakora ibintu bitari akamaro wopfa umurara ngaha cyangwa ugataha ucererewe ako kanya ufise ukakabyaza umusaruro ariko uri kuvuga ikintu gishobora kuhindura ubuzima bwawe cyangwa gishobora kugira icyo gikoze ku bagukikuje ku bantu mugendana cyangwa muri famiye ivukamo jewe rero akanya kariko kose nza kumara murakihanganira icyo kiramere ko n'ikintu kiramere ko ikintu kivuga ngo ubwoba ugwaruka rwinshi ufise ubwoba wo gutangura ufise ubwoba bw'ejo hacu hakazoza mbere dufise ubwoba no ku gihugu cyacu mbere na Afurika ariko reka nababwire ikintu kimwe uwirinda ubwoba yirinda ubwoba nimba ushaka cya mbere na mbere kurwanya ubwoba kugira ngo uve ku ntambwe imwe ushike ku yindi ubanza kwirinda ubwoba kuko nta muntu n'umwe yageze kure nta muntu n'umwe yagize icyo ashika ku buzima afite ubwoba bisobanura iki hariho umutima kuganiriza wo gufata risike iyo umuntu ubwoba bumaze kuba bwinshi muri we bwica indoto ziwe zo muri kazoza bwica generasiyo yiwe yomukomotseko yomuvuyeko kubera iki turashobora kugerageza ugakora iki gikana ugaca ugira ubwoba bwo gushobora kugerageza ukumva umenga hari abantu kanaka
bemerewe gushika ku ivyo bintu cyangwa bemerewe kwama bagerageza. Nkunda kuvuga ngo gerageza unanirwe ariko ntunanirwe kugerageza. Try and fail but don't fail to try. Uyu munsi ushobora kugerageza ikintu kanaka ukananirwa, ariko niba umumenyero ngo ureke kugerageza, hako wicuza kutagerageza ikintu, tuma wicuza ko wagerageje bikaba. Kandi muko kugerageza bikaba, ntubiharira akazi kanaka ubwe ngo niba nakaba tubona ko ariko bafise amahirwe yo gutera imbere. No. Umuntu mugufi, ubugufi bwari bwose ubufise, uvuye mu nzu ugasohoka hanze ubona izuba. Isobanura ngo ubugufi bw'umutahe wufise, ubugufi bw'aho uvuka wufise, ubugufi bw'umuryango wufise, usohatse hanze ukagerageza, hari ikintu gishobora kunyura ku buzima bwawe. La majorité abantu bitwa no kuvuga ngo sindara umutahe. Kera ku bantu baba bazi nkaye yanjye sinzi ko ngaho muri benshi nakoresha ijambo rivuga ngo le capital d'un pauvre c'est sa force. Umutahe w'umukene ni nguvu ziwe. But right now cyarahindutse. Umutahe w'umukene ntabwo ari nguvu ziwe. Mu gihe ukiri muzima, umutahe w'umukene ushobora kuba ubwenge bwawe. Niyo mpamvu umuhinga avuga ngo sell all by knowledge. Ushobora kugurisha ikintu icyo ari cyo cyose kugira ugure ubwenge, ariko ubwo bwenge umaze kuburonka ushobora guhindura ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Ariko amajorite y'abantu ntitwitaho kurondera ubwenge. Amajorite y'abantu twitaho ahubwo ku bintu byadufitiye akamaro, akaba ari byo umwanya munini. Ubu hari abantu bari ngaho hanze ashobora kumva ngo kuza muri conference yo minurira ubuzima cyane no gira connection, agira abantu bashasha mwe nabo cyane no kumva ibindi bintu ntari kumva, akumva ngo kuja hariya no gutumwanya. Ariko uri umuntu umaze kumenya icyo cyo ubwo bumenyi cyangwa ubwenge cyo gushobora kugufasha, ushobora kubiha agaciro. Rero hata twagize amahirwe yo gushika ngaha, ukaba wagize amahirwe yo kumva aba presence batandukanye, ngo ufate ibyo bavuze ubishyire mu bikorwa. Namuvuga ngo ufashe ibitabo igihumbi ukabisoma, ariko udashyira mu bikorwa. Naje wafashe igitabo kimwe nkagisoma cyangwa numvise ijambo rimwe nkagishyira mu bikorwa, abantu tugabi baratandukanye. Uvuye ngaha yumviye ni ikihe kintu cyavugiye ngaho ugiye gushyira mu gikorwa? Ni ikihe kintu cyavugiye ngaho wumvise ugiye ku taking action? Nta muntu n'umwe ashaka gushaka intsinzi atagikorwa yakoze, atakoze igikorwa. Kenshi turavuga ngo abageze ku bintu kanaka baba bafise amabanga bagiye bakoresha kugira batere imbere. Ariko nta banga rihari hano gatware rimeze gutya umuntu yo kubwira ngo ndiziranutse ndi Siyoni ndi Dangote ndi Elon Musk, nukora mu inzira direct urahita umutunzi. Abantu benshi bateye imbere banga bahuriza yo gutera imbere ni kudacika intege, kwama bagerageza. Ariko nta banga riri twese ryoba rihari ryovuga ngo irinda riciyemo bitatera imbere, kuko iryo banga riba rihari twese twese turi cyo tugatera imbere, byo byoroha gutera imbere. Ariko gutera imbere ntiyoroshe, gutera imbere bisaba ibitabo byinshi. Niyo mpamvu ushobora kugendana n'imara 5 ukayimara ya 6, ugendana n'abantu bagwira inzoga 5 ukaba umwanzoga wa 6 mu gihe ugera igihe kinini. Ariko biragoye kugendana n'abatunzi 5 ng'umutunzi wa 6. Ni bibiri bigusaba ibitambo binini, bikagusaba bikagusaba ukudacika intege
n'ibindi byinshi kugira nawe umwe muri bo cyane ugendane n'abatunzi batanu uhinduke umucakara wawe. Bisobanura ngo gutera imbere nk'uko Fadi yabivuze si ikintu cyoroshye, si ikintu gizigi cyoroshye. Ikindi maze kubona nka jewe muri experience mfise benshi ngamuranduta mbere no muri mu bijyanye na finance benshi muranduta no mu bijyanye na experience n'iyi game benshi muranduta, ariko uko byogenda kose kuri experience mfise ntabwo wogera kure mu kintu icyo ari cyo cyose utangugiye, nubwo guhari uburimyi, nubwo guhari ubworozi, nubwo guhari kudandaza, nubwo guhari ibyo bya e-commerce, udafise ubumenyi bwacu cyangwa udafise mente cyangwa utaravye market ugiye kuyikorera, ibyo bintu bitatu: ubumenyi bw'icyo kintu, kugira mente no kuraba market. Benshi turashobora kwita kurondera ubumenyi mu kintu ugomba gukora, ukigira kubahombye no kubabishoboye. Mu byo nkunda kuvuga ndakora kuvuga ngo iyo uri umunyabwenge wigira ku bandi. Iyo uri umunyabwenge wigira ku makosa yawe, ariko iyo uri umunyabwenge cyane wigura ku makosa y'abandi. Bisobanura ngo umuntu yagutanze mu kintu ukigira ku makosa yiwe, we ntuzoyakora aho uzongera kure. Ariko iyo udasize kurondera ubumenyi ngo wigire ku makosa y'uri, uzoyakora wowe uyigire ku umunyabwenge, ariko ni umunyabwenge cyane. Icya kabiri, menta. Mu bintu byose dukora utarondeye umuhanuzi, utarondeye menta yakuvuna. Je ndibuka hari ikintu twarimo nibaza ko narekure kuvuga izina ry'uwo muntu ko niyanumye, twagiye kuraba Francis Rohero. Twamaranye amasaha ashika nk'ane twicaye ahantu tuganira ku cyo kintu twari tugiyemo. Kubera wewe yarafise experience n'icyo kintu, aravuga tugira inama ikiwo gikora gutya kikagera gutya. Bisobanura iki? Reka nabashire umugani. Isazi itagira umuhanuzi yinjirana n'ikiziga mu mva. Isazi itagira umuhanuzi yinjirana n'ikiziga mu mva. Hari abantu benshi kubera kubura abahanuzi bameze nk'isazi yinjirana n'ikiziga mu mva. Bisobanura ngo nimara kwinjira mu mva ntabwo izovana, nta kintu kimwe kizokurayo. Ariko yaba yari ifite umuhanuzi, uwo muhanuzi ari kuyibwira ngo hewe ubwo wumva bino bintu bitameze neza, bitamota neza, ntukurikire, genda urondere ibindi kuko hariya n'ujana urashobora kugirirayo ibibazo. Rero bivanye n'icyo utegura gukora, rondera menta. Icya gatatu nari mvuze, market. Fahadi n'akarorero keza n'abandi ngaha mu rugororero bwiza bw'abantu bamaze kugerageza kuri market y'ibintu kanaka. Bantu b'Imana, hari ikintu ushobora kwiyumvira ukabona kigenda ahandi neza, abandi bagikora bakaronkamo amafaranga, ariko wowe igihe cyagera cyo kubikora bivanye n'ikibanza ubikoreyemo, ivyo bintu bikagenda nabi. Niyo mpamvu ujya iyo umuntu ajya kumpanuza nka Mr. Possible ukambwira ngo ndashaka gukora iki, ukambwira ngo even kufise marché de kureba ahantu uzobisohora, ndakubaza ngo ikintu cya mbere urafise ikibanza cyizewe cyo gusoma market yizewe yo gusohora ibyo bintu. Nanje najyaho n'akarorero keza ko guhomba bivanye na market. Nimba twabonye ko e-commerce bivuna n'igiye kubera ingamba n'izi hazogera igihe zigenda zirakosorwa, icyo kintu kigira ingufu nyinshi. Ariko wowe ushaka kubihata, ushobora kwiga igitambo no kugira mu byawo. Abantu benshi twizwa ba traders abantu baba mu mazu bicaye, ariko ukicara
ukigira mu byawe abandi bari mu mazu kubera ko uzi bibanye n'amakuru wakiriye bivanye mu isoko uyibona ukavuga ati uyu munsi ntabwo nza mu isoko. Ubwo nabwo n'ubundi bumenyi bwo kumenya ibihe. Iyo umaze kumenya ibihe ntupfa guhurudukira isoko. Isoko mvuga ntiwumve kujya ngaho muri Paris cyangwa hehe, umva isoko y'ikintu cyawe. Ushaka kuvuga ngo okay, muri vision y'igihugu ya 2040-2060 igihugu cyifashe, igihugu giteye imbere, igihugu gifise imigambi yiye, noshobora gukora ku migambi yiye kugira nanjye njyane na vision y'igihugu. Niyo vision y'igihugu n'inzitizi ziye ziriho, jewe no kwinjirira, maze kubona aho kwinjirira akaba ari winjirira. Niyo mpamvu nkajewe igihe mu burimyi n'ubworozi wowe ndishanje marabize ahantu tumaze guhurira abesha n'ibindi ntavuze ngo woreka kubikora, ariko hari igihe wemera kuba igitambo cy'ibintu kanaka, kuko umuhinga aravuga ngo ubwato bwitangiye mu kimuyaga. Kenshi iyo umenya ahantu hashobora kuva amafaranga imbere y'abantu, wowe ukagenda imbere, uhura n'ibibazo byinshi, ariko nawe ushobora kugira amahirwe menshi yo gutunga imbere y'abantu. Niyo mpamvu intege abageni bebe wacu bimvire turabikorwa, benshi byabananiye, mu bindi bihugu bigeze kure, ariko ndizera ko natwe tutazokwama aho turi, ko dutanguye kubona abageni dutinyuka. Umugeni akavuga ati jewe ibi bintu ndiko ndakora, nubwo umugore wanjye atabitahura, nubwo abana batabitahura, abanyogokuru batabitahura, abapapa batabitahura, abandi batabitahura, ariko nyazi ko hari igihe ibyo bintu bizogira agaciro ku muryango wanjye, bigira agaciro jewe, bigira agaciro wumvuka, bigira agaciro n'igihugu canje, bifashe guharuka bwinshi. Ni intambwe iteye imbere, ni intambwe iteye igomwe. Mbere dushobora kuba kumera amashyi, niba wumva utishimiye bakomera amashyi. Rero mu kurangiza sinobura ikintu nababwira nk'umugeni afite experience itari nke. Muri Afurika namaze kuba mu bihugu bitatu, ariko kandi muri Afurika namaze kugenda ibirenga 20. Muri Aziya namaze kugenda ibihugu 4. Urumva haragaye experience katari gato maze kuronka. Ikindi nzi ubuzima bwo kubaho nabi, nabaye imyaka 5 mu Uganda atagabanije ko irenga akamezi makeya, nkora akazi ko kuvomera amazi abantu, vomera amazi abantu batwara amazi ku mabiri. Ku bantu batabizi, ni naho nagira amahirwe yo kuronka umudamu w'umugara. Nta migini muna kuvuga abantu bagatwenga, ndi umupapa w'abana 6. Simbazi ko igitwengeje ari abana 6, nuko igitwengeje ari cyewe. Sinzi ko byose biba bitwengeje. So ndafise experience 2019 2018 yo nagiyemo ama business y'abajyambere none imbere, ariko kandi mu byo nkora harimo na ibya online nka 2023 bazakora nuri indege inshuro nyinshi, nuri indege mu mwaka inshuro zirenga 20. Sanga ko akaje experience gafite cyo ngira ngo n'ikintu ubuzima byo maze kubona, byo maze gucamo, nabo maze guhura nabo nkaganira nabo bari naho bageze. Ikintu cyose uzokora, imigambi yose uzotegura gukora, nshuti yanjye uzokenera abantu. Ugerageze ko bishoboka ubane n'abantu bose amahoro,
umuntu yashobora kubigisha kudacika intege, gukora cyane, umwizigirwa n'ibindi. Ariko ibyo byose bateye ku kintu bita umuntu. N'Imana igiye kuguha umugisha ica ku muntu, nta mana imanuka ivuye mu ijuru ngo yikubite hasi kuko ibyo ushaka. Niba Imana ijya guhezagira ibyo uri kurakora ica ku muntu, cyangwa igaca ku bwenge yaguhaye biciye ku muntu, cyangwa ikaguhishurirwa uzoha abantu. Ikintu cyose uzokora ku isi, ikintu cyose uzogerageza kurwana nacyo gushikako, ntuzokwivumbure ku muntu, ntuzobe ikibazo ku muntu, cyane cyane abagukikuje. Ego gerageza umenye amakuru y'abagukikuje, ariko ibyo ukeneye byose, amaporoje yose urapanga, poroje zose ugomba gushyira ku isoko, igihugu cyawe ugomba guteza imbere, ibintu byose aho uzoja ukeneye umuntu. Rero ntuzobe intambara yotuma abantu bakuva. Uzorwanire kubaka ibiraro cyangwa ibitaruko biguhuza n'abantu, kurusha kubaka impome zigutandukanya n'abantu. Hari abantu babaye mu buzima atarakwiye kuba, batari bakwiye kuba mu munsi, kubera ko yavuze ngo abantu baramemukiye, abantu bambereye abatizigirwa, nta muntu n'umwe nzosubira kwizera, nta muntu n'umwe mbonye, n'abantu bose nabona nk'ibikoko. Nakubwiza ukuri, uko ubabona bwose ukeneye abantu, uburyo bwose, icyo ushaka gushikako cyose ukeneye umuntu. Rero uzogwana uko ushoboye, uzogwana intambara zose zishoboka. Abantu bazogutakaza, ariko wowe ntuzobatakaza. Hari abantu tuko turaca mu buzima bukakaye kubera twagiye gutakaza abantu b'agaciro. Iyo ufise icyo abantu bakurondera ko abantu barizana, ariko kenshi iyo ufise icyo baronderako ariko utabaronka. Ariko